ikintu bita demokarasi n'urugendo. Urwo rugendo mu masosiyete yacu nk'Uburundi n'urugendo rumara umwanya muremure kuko rusaba ibintu byinshi. Rurasaba bwa mbere abanyagihugu ko bategera ko ico gihugu ari cabo kandi ko babwiriza kukigwanira n'inguvu zabo zose kuko ari cabo. Abandi babwirizwa kumva iyo demokarasi nabaza kurongora abandi bagategera ko atari bo bene igihugu, ko igihugu ari c'abarundi, ko bo ari abakozi b'abarundi. Urumva tumaze kumvikana ivyo, haca hasigara yuko haza ibwirizwa nshingiro ririmwe ivyo ryerekana ko igihugu ari c'abarundi, ryerekana ko abaje gutegeka baje gutegekera abarundi kandi babwirizwa gutorwa bativye amatora biciye mu nzira z'ukuri, hanyuma abarundi bakishira bakizana mu gihugu ciwabo bagakora umutima uri munda bagatunganirwa, maze rero hagacaba ikintu citwa gutandukanya inzego. Ni ukuvuga abajejwe kurangura imigambi bemereye abanyagihugu bakayirangura, abo ni guverinema, ni leta, ibirimwo ba buramatari, ibirimwo ba musitanteri, hagacaba n'abashinga amateka. Ni ukuvuga iyo nama nshinga amateka yigenga, ifise uburyo bwayo, ifise amafaranga yayo, kandi ikorera vy'ukuri abanyagihugu bavuye mu banyagihugu batatumwe n'imigambwe yabo ngo baze gukorera perezida w'umugambwe wabo. Rero nibo jisho babwiza kuba jisho ry'abanyagihugu. Hanyuma agacaba inama kuvuga inama abajejwe ubutungane mu gihugu, abo nabo babwirizwa kuba bigenga kandi badakoreshwa n'umugambwe, badakoreshwa n'abasoda, bakora kuko amategeko abisaba kandi nk'uko kurenganura abanyagihugu babisaba. Nico gituma mvuga nti burya iyi demokarasi wacu wovuga ati yaratsimbataye, oya ntiratsimbatara, kubera ko haracariho ivyo ndiko ndadondagura ntiyabiriho. Iyo migambwe myinshi ntayiriho kubera ko hari umugambwe umwe ukoresha iyindi migambwe yose. Rero ugasanga nta kuvuga ngo hari imigambwe nta bihari, kuvuga ngo hari ibimenyesha makuru mwarahunze, kuvuga ngo n'abasigaye nabo bakoreshwa n'ubwo butegetsi nyene. Uvuze ibitajanye nabwo urahasiga amajigo. Hanyuma agacaho ubutungane perezida Gitamisi avyivugira ko butishira ngo bwizane. Umushikiranganje w'ubutungane arabivuga ko baramaze kumungwa n'ibiturire, ariko byo byose bikavana n'uko umugambo uri ku butegetsi ari bukoresha inzego zose z'igihugu, ari we ufikamye mu nda abanyagihugu, ku buryo rero kuvuga demokarasi kigoye. Demokarasi mu mitima y'abarundi iriyo. N'ikimenyamenya nuko ejo bundi abanyagihugu batoye ntibatore CNDD-FDD, vyerekana yuko batoye ikiri ku mutima, ariko kubera ko bafukamwe mu nda, nibarya bafukamye mu nda bace babiba intsinzi yabo. Uyu munsi nibo bariko barategeka. Mbere ndibuvuge nuko namba abategetsi babona ko ibintu bitagenda neza, bamenye ko bibavako, kubera ko ari wa mugambi waboheye igihugu amaboko imugongo. Nibakibohore, bareke umugambi uri ku butegetsi ukore nk'iyindi migambwe, inzego zikore nk'inzego, mugabo ntihabe kwitiranya inzego n'umugambi. Ico ni ikintu nibaza ko gikozwe cogira akamaro. Ca kabiri, nibige barabe ingene abanyagihugu bo babene igihugu koko. Hanyuma ibi vy'amatora bareke abarundi batora ikiri ku mutima, batabatoye bagende bakora ibindi, ariko ntibavuge ngo ko twagwanye ngo tubwirizwa kukigumako mpaka, tutwara neza tutwara nabi, twica tutica, tubuza kukigumako. Aba bisa nuko mu bisanzwe niba abakoroni bazana n'inkoho bagaheza bakadutwara ku nguvu badukubita, biba bitandukaniye kure, byo bari bya bindi nyene. Ari naco gituma rero tubasaba tuti niba bakunda ico gihugu, niba bakubita agatima mpembero, bisubireko, bavuge bati iki gihugu si cacu, ni cabene igihugu. Muri ico gihe rero reka natwe tugende dukore ico badusaba kubakorera, kandi ntibabikore ku karimi, babikore mu vy'ukuri. Hanyuma ariko babanze batunganye ayo matora,
abarundi bitorere ikiri ku mutima, batora ico bashaka, ariko ntihasubire yuko abategetsi baca bagenda gufata ingingo bashaka. Hanyuma igisoda n'igipolisi bamenye ko batariho ngo baje mu butegetsi, akazi kabo no kurinda igihugu no kurinda abanyagihugu. Akazi kabo sako kugenda kwihindura, uyu munsi bako baye generali uco ugenda guteka mu gisirikare, hanyuma uco garuka muri politike, uco garuka mu gutegeka mu gipolisi, hanyuma uco bandanya politike, ugendo ubwira abanyagihugu bati uti reka muratora naka, mutatoye naka n'akazi kanyu murasubira kwangara. Ivyo ni ingendo mbi cyane. Hanyuma rero bemere kuganira n'abarundi, kuko demokrasi mu bintu ishira imbere cyane. Uretse amategeko hariho kwihanganirana, hariho nuko abantu baba baraje inama bicare baganire. Nta mwansi ari mu gihugu, barya bita abansi sabansi. Yuvuze ico leta itifuza, ntuburi umwansi abe namba, uburi umukunzi w'igihugu gusa. Ico dutumvikanako nuko bo bavuga bati reka dushira imbere inda, hanyuma uza kudukura kuri isahani niwe mwansi. Nibakura mu mutwe ko iterabwoba, bakikura mu mutwe ugukunda inda, aho turiko turatera imbere. Ndakubwije ukuri ibintu bizogenda neza. Amadoze kwicira tuganire, tuvuge tuti mbe twotwarana gute kugira ngo umurundi wese yumve ko ari mu gihugu iwe, yumve ko ari amahoro mu mutima, kandi ntasubire kuba impunzi mu gihugu. Iyo muri ico gihe demokrasi izo biri kiragira ikibanza cayo, kuko demokrasi no kuvuga ni intwaro ikomoka ku banyagihugu, y'abanyagihugu, ishira byose ku banyagihugu. Uyu munsi rero siko biraba.